Bakunzi insamirizi y'ivyiza vy'Uburundi mudukurikirana turabahaye ikaze muri ano makuru yaranze iyindwi tugire tubashikirize ku muri mikro mukaba muri kumwe na nimubona Alex mu buhinga bw'ivyuma mukaba muri kumwe na Corneille Nimpagaritse ingingo nkuru zigize ano makuru nazo nizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu cy'u Buganda kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ndamukiza umwaka akaba yari yagiye mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yatanze ingabo ziri kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia ngo kubaka amashure ni kubaka kazoza akeza vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye mu Cibitoke aho yari yifadikanije n'abene gihugu ubo muri iyo ntara mu bikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 ndamukiza uyu mwaka ku ishure shingiro Komibu Rugombo kuri wa gatanu wa 28 ndamukiza niho hugururwa icese umwaka w'ishure ku mikangara mishasha igiye gukurikirana ivyigwa vy'inyamiramabi inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Giraze Ndabirabe yarakoranye kuri wa kane ndamukiza mu Kigobe aho yize iremeza itegeko y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'ishirahamwe ryo gutumatumana ko makuru n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu ntumbero yo gukomeza indero y'ugwaruka mu Burundi imico kama n'akaranga indirimbo zigera kuri 33 zarahagaritswe kuvuzwa ku nsamirizi no kumbonesha kure iyo ngingo ikaba yafashwe n'urwego rwo kugezura ibinyamakuru mu Burundi mu kiganiro umukuru w'ugo rwego yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 ndamukiza uyu mwaka aya n'ayandi mukanya radio television RTBB umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu cy'u Buganda aho yaragiye kubonana n'abakuru b'ibihugu batanze ingabo zo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia hari ku wa kane igenekerezo rya 27 ndamukiza uyu mwaka abakuru b'ibihugu rero bagashima aho umutekano ugeze n'icyo gihugu aho cigejeje bikuru muri iyi nkuru tubishikirizwa na Doriane icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu uyu munsi aho gitegekanya gufata mu minwe bwite iby'amahoro n'umutekano muri icyo gihugu cyabo kubamenyesha ko ivyo byashitswe ko inyuma yaho ingabo z'u Burundi zifatikanije n'ingabo z'inzo muri ivyo bihugu zashoboye kugarura uburere bwari bwarifatiwe n'umugwi w'iterabwoba Al-Shabaab bakaba bashima rero cane intererano igihugu cy'u Burundi catanze kuva mu mwaka wa 2007 uyu munsi bakaba bageze aho rero biga ukungene boshigikira mu gihugu ca Somalia kiko kiritegura gufata mu Burundi by'amahoro n'umutekano bakaba bize rero ikirangamisi cige cyo mu ngiro imbere ikaba ari n'ikimenyetso kidasanzwe cy'uko ihangira bari bihaye batangiye kwishikako bikaba bitegekanijwe ko muri Kigarama mu mwaka wa 2024 inteko zose mvamakungu zarungitswe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari ryo ATMIS bazoba basubije Burundi iby'amahoro n'umutekano igihugu ca Somalia kiriko kirateguramo bimwe biboneka mu mubonano umukuru w'igihugu cacu Burundi yagiranye na mugenzi w'igihugu ca Somalia imbere yuko uyo nama iba bashimikiye ku bucuti budasanzwe bwagiye burakomezwa kuva ico gihe abarundi bari bagiye gusahiriza abanyasomalia umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yishimira bimwe biboneka intambwe ingabo z'u Burundi zashoboye gushikana ko igihugu ca Somalia mbere umugenzi we w'ico gihugu akaba yamenyesheje ko abasomalia batazopfa bibagiye uruhara abarundi bagize mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo dushishikara rero n'aya makuru yaranze iyindwi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano mu biro iwe intumwa z'igihugu cy'u Rwanda zari zirongowe na Manase Nshuti umushikiranganje wa leta ajeje ibikorwa vyo mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kaba yazanye ubutumwa yarungikanwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo butumwa bukaba bwari ubwo bwerekeye kunagura no gukomeza imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu vyompi Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaciye aha umubonano intumwa z'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia
zari zirongowe na Demeke Mekon Hassan icegera c'umushikiranganje wa mbere akongera akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire bakaba baganiriye ibijanye n'imigenderanire myiza isanzwe iri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Ethiopia aho yaserukiye igihugu ca Ethiopia amenyesha ko mu misi ya vuba igihugu ciwe kizokugurura ubuserukizi bwaco mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahaye kandi umubonano abaserukira amashirahamwe y'abakozi n'abakoresha aho baganiriye ku bijanye na politike kuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta hamwe no guha uturusho abakozi bafise amategeko yihariye. Ngo kubaka amashure ni kubaka kazoza akeza ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye inyuma yaho yari yifadikanije n'abene gihugu mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 ndamukiza uyu mwaka mu bikorwa rusangi vyo kubaka ishure shingiro rya Komibu Rugombo. Yongeye ahamagarira abene gihugu muri iyo ntara gukora kugira ngo bagwize umwimbu yongera bahimiriza kurima kijambere no korora ibitungwa bito bito. Tubamenyeshe ko yatanze akarorero ko komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura na Rusaka mu ntara ya Mwaro ko ari intanga karorero muzimaze kwijukira uburimyi. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 ndamukiza niho haramutse hugururwa icese umwaka w'ishure ku Mikangara mishasha igiye gukurikirana ivyigwa vy'inyamiramabi. Ivyo birori vyabereye ku ishure kaminuza ry'Intwazangabo ISP riri mu Mitakataka mu ntara ya Bubanza bikaba vyuguruwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'izindi indongozi zitandukanye. Mu ijambo ryiwe Varisito Ndayishimiye yaratekereye impanuro iyo Mikangara mishasha igiye kuronswa inyigisho yongera ayisaba kuzokorana n'umwete n'ubwira gukunda no kuzirikana igihugu cabibarutse. Muhamenya ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yasanzwe ari we kizigenza mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Radio Television RTBB nijegeza Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Giraze Ndabirabe yarakoranye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ndamukiza mu Kigobe aho yize yongera iremeza itegeko yibwirizwa rigenga amasezerano y'ishirahamwe yo gutumatumanako makuru mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika inkuru tuyishikirizwa na Deborah Ntakisumba. Ndabirabe yarakoranye kuri uwa kane igenekerezo ya 27 ndamukiza mu Kigobe aho yize integuro y'ibwirizwa rigena amasezerano y'ishirahamwe yo gutumatumanako mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru Leokadinda Chayisaba akaba yari mutumire kugira asigurira abashinga amateka iryo bwirizwa. Umushikiranganje Ndacayisaba yamenyesheje ko Burundi bumaze kugiranira amasezerano n'iryo shirahamwe ko buzoharonkera kunguko. Yamenyesheje kandi ko hari uturusho ku gihugu no mu bene gihugu. Kuronka intumbero y'ingene dushobora gusangira aya mafrequence par exemple. Aya maradiyo yose ubona yuguruka. Aya maradiyo yose ubona atanga inkuru. Ibi bikoresho ubona biko birakorana bunyene kugira ngo inkuru ishikira bene gihugu. Ni kubera haba hari nk'amanorme standard dukura n'uko kuja hamwe n'abandi. Ntidushobora twebwe nk'ubundi twenyene kuvuga ngo tuvuga dukora ibintu tubisangije ntibikunda. None mwumva iyo nyungu ntimwumva ko hari inyungu dukura no kuja mu bandi kugira ngo dukurikize amategeko international amategeko regional kugira ngo dushobore gutanga yabo kumenyeka à travers les radios à travers amateleviziyo cyangwa gukoresha ubuhinga bwa none dukoresheje ibiba byatorokanijwe ibiba byinzwe n'abahinga muri niveau regional cyangwa international. Murumva ko tutagiye hamwe n'abandi ngo tubenefisi ibyo n'ubumenyi sinabusize inyuma izo formation ndasize inyuma zirakenewe kugira ngo
bashobora kuza kwapurika ibyo bintu ngaho mu gihugu iwacu kugira ngo yamwe kwa gutumatumano nako bishikire wa mwenegihugu arafise umutwa yo kumenya ibintu bikorwa mu gihugu, yo kumenya inkuru ziko zirakorwa mu gihugu, inkuru ziko ziraca ku mateleviziyo cyangwa mu maradiyo cyangwa kuvuga mu ngurukanabumenyi. Umwenegihugu arafise uburenganzira bwo kumenya ikintu mwebwe mubaserukira muri murakora ngaha kizomuteza imbere. Arafise uburenganzira bwo kumenya biciye muri ibi byuma mbega nyine icyubahiro umukuru w'igihugu na leta bongoye eka n'izindi nzego zose ziriko zikora iki. Arafise uburenganzira bwo kuja ku buhinga bwa none akaraba hirya no hino ingene ibintu biriko biragenda ingene aha naho ibintu biriko biragenda kugira nawe mumwungure ubwenge. Iryo bwirizwa bamaze kurica ijya nino ryaciye ryemezwa 100% n'abashingamateka bari bitavye. Mwamenye ko iyo nama nshingamateka yamanje kwemeza urutonde rw'amazina 35 y'abazoja muri sentare ijejwe amatungo. Arakoze Deborah Ntakiyisumba kuri iyo nkuru yadutohoreje yaranze ino ndwi twamesha kandi yuko inama nshingamateka yize n'ayandi mategeko atandukanye. Abarundi basabwa kurengera ivyabaye mu butandukane bwabo bakabana mu mahoro. Ivyo vyashikirijwe na Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Uburundi. Ni mu gihe umugwi w'igihugu ujejwe kurondera ukuri no kunwanisha abarundi CVR watunganije ikiganiro ku barundi n'amakungu kuri uyu wa 2026 ndamukiza uyu mwaka mu ntumbero yo gusigura ivyo uwo mugwi umaze gushikako kubijanye n'abiswe Mai Murere bivugwa ko bateye Uburundi mu 1972. Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko ibikorwa bariko barakora ari kurondera ukuri no kunwanisha abarundi kugira mbave muri kahise kubakiye ku kinyoma. Umushinga mateka agatogwasa yari muri ico kiganiro mu ijambo ryiwe yasavye ko ivyabaye atakubitana ko ngo bamwe biyeze abandi bagirize abandi. Nayo Sylvestre Ntibantunganya asaba umugwi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi ko bobwira ukuri abarundi kuvyabaye atagufatira muri rusangi ubwoko ubu canke buriya, akemeza ko atabarundi bagifitaniye ingorane n'ubwo n'amoko. Mumenya ko ico kiganiro cari citabwe n'abarongoye imigambwe amashengero bamwe mu bakozwe ko n'ubwo gwimo rw'1972 abaserukira ibihugu vyabo n'amashira hamwe ngaha mu Burundi, kandi ico kiganiro caca ku mbuga za none. Hagiye kugururwa isoko mpuzamabanki yo guhanahana amafaranga y'agaciro, akaba ari mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo c'iduzwa ry'idolare rituma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuza abayobozi b'amabanki akorera hano mu Burundi n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo rya 28 ndamukiza. Ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi ikamenyesha ko ku itarike 4 Rusama uyu mwaka hazokugururwa icese iyo soko mpuzamabanki mu kudandaza amafaranga y'agaciro ariyo yiswe marché interbancaire de devise. Amabanki asanzwe ngo niyo azohora akura amafaranga muri BRB hanyuma akayaha abakiriya babo bafatiye kuvyihuta. Tubamenyesha ko ayo mabanki yemerewe kugurura amazu agurishamo amafaranga y'agaciro. Mu ntumbero yo gukomeza indero yo gwaruka mu Burundi, imico kama n'akaranga, indirimbo zigera kuri 33 nizo zahagaritswe kuvuzwa ku nsamirizi no kumbonesha kure zo mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe na Ambassadeur Vestine Nahimana
arongoye urwego rwo kugenzura ibinyamakuru mu Burundi mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 ndamukiza tumukurikire. Inama y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru yarashoboye gukurikirana ibihita ibicishije kuri Centre de Monitoring muri vya biro bisanzwe biri mu biro mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru bikaba bijejwe gukurikiranira hafi ibihita ku maradiyo ku mateleviziyo ku vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi eka mbere no kuvyandikwa ku nkaratasi. Harashoboye kwibonekeza amakosa atari make twafatiye muri rusangi. Muri ayo rero twarashoboye gushira habona amakosa ajanye, twarashoboye kubona ngene hashikirije inkuru zitosekaza akaranga n'imico kama. Muri rusangi inama nkuru y'igihugu iraba ivyo kumenyesha amakuru mu Burundi yasanze imbonesha kure Ingomage na Forever biza kwisonga mu gutyoza imico n'akaranga vy'u Burundi. Iryo kosha rikaba ari naryo ryibonekeje cyane mu maradiyo n'imbonesha kure muri iki gice cya gatatu cy'umwaka w'ubutunzi 2022 na 2023. Muri ya maradiyo aza hejuru gutosekaza imico n'akaranga k'i Burundi harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke. Twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri no tariki nyene igenekerezo ya 24 ukwezi kwa 4 2023. Izo nazo zikaba ari zikurikira ngo iya mbere araryoshe, mpamagara, umunyuka, nyashi, ikinyafu, hindukira, ikigori, body by the one, the fizo, nyaranja, akadaje, inzoga ni baby, naga do Natasha, akadaje do Alvin Smith, akinyuma, hange do Faberove, my boot, suguma, kirungo, kuzine, ndimunyishu, legend, abagabo bararya imbwa zikishura, ndarongowe, fatingidi, ubuki, mpako, umunoho, umudodo, ibisusu, Claude. Izo ndirimbo ko duheje kuzivuga ikinyamakuru izihenda asubira kuzicisha ko aho gikorera ikizovuge ngo gicabimenye. Mwomenya ko uwo murongozi yongeye kugabisha ibinyamakuru bikora bitarekuriwe n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru ko bizofatirwa ingingo hisunzwe amategeko. Tubandanye nano makuru yaranze ino ndwi. Ku munsi wa kane urangiza ukwezi umugambwe CNDD-FDD wama utunganya igisabisho mpuzamadini. Ico gisabisho kikaba cabereye muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yahamagariye indongozi kwirinda urusaku no kwerekana akarorero keza. Iterambere ryabereye mu ntambwe n'amakoraniro mu Kigobe kwa 2021 aho n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yerekanye ico yifuza kugira ngo mu 2040 kurirwa bumeze mugakorwa wateye imbere mu 2026. Mbega iyo ihangiro y'imbono itanzwe n'indeshira mu ngiro ndongozi abanyabanga abarundi mwese mwese gamuraba bavuze ati tubone Uburundi uteye intambwe mu 2040 bukaja mu bihugu biko byatera imbere umwe wese muraba ku giciwe bimuraba nkuru nk'umuryango bikamuraba no mu mabanga bajeje. None umwe wese bagumya banga barundi ko igihugu cihaye intumbero waramaze kuyiha nawe muhiri wawe wewe nk'umuntu umwe wewe urugo wewe nk'indongozi wewe munyamanga w'umugambwe mu ntara wewe buramatari mwe mu matwi intara mitwaye ntimutinye amajambo kuko iyo habonetse abakozi benshi amajambo aba menshi abantu barasamburana n'ufite icibiro ciza n'uriko arakora umugambi baramusambura capakazi bagumye banga rero ndongozi duhanurane tubakarorero keza kubahe amatungo rusangi kubahe amategeko y'igihugu kubahe kandi kubahirize zina murundi wese mu vyiwe no mubiwe turazi ko atamuryango w'abantu ukungana kose ushobora kubaho ngo ushike ku neza y'umumwe wese canke amahangiro rusangi udafise urongoye mugumya banga murundi wese aho uri hose ukwiye kwamiza ku muzirikanyi usonera abakurongoye
kubaha abarongozi ijambo ry'Imana yaduhamagarira. Umuntu wese rero nagamburukire abakuru bamugaba kuko atabukuru bubaho butavuye ku Mana. Kugamburukira abarongozi birabonekera kandi mu gutega amatwi no gushira mu ngiro ibyo batwigisha, baduhanura cyangwa badutegeka. Bagumya banga twaragabishije indongozi twise abakuru bato bivanye n'inyifato usanga abantu b'abakuru bagira, ugasanga izo nyifato zimutuma aba ari umukuru kubera yagenywe mugari muto mu vyiyumviro no mu ngendo. Abakuru bato rero nabo bashira imbere ineza yabo, badashira imbere ineza y'igihugu. Abakuru bato nabo usanga bariko barazana utuntu duto mugabo gusotera ineza yabo gusa. Abakuru bato nabo ingingo zifashwe bagumuka ingingo nije mu ngiro. Nico gituma rero iyo intano zitanzwe zokwirikizwa. Tubamenyeshe kandi ko ijambo ry'urufatiro muri ico gisabisho ryari ryavuye mu gitabo c'Imana cyo kuharura igigabane ca 32 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu. Bakunzi bisamirizi y'ivyiza vy'Uburundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Cimbo. Aha niho turangirije amakuru yaranze iyindwi tugiye kurangiza, ariko kubadufatiye hagati tubibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu cy'u Buganda, ariko kuri igenekerezo rya 27 ndamukiza akaba yagiye mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yatanze ingabo ziri kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Ngo kubaka aya mashure ni kubaka kazoza vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu Cibitoke, aho yariko yifatikanya n'abene gihugu bo muri yo ntara kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 ndamukizi umwaka mu bikorwa rusangi byo kubaka ishure shingiro rya Komibu Urugombo. Kuri uyu wa gatanu naho niho haramutse hugururwa icese umwaka w'ishure ku mikangara mishasha igiye gukurikirana ivyigwa vy'inyamiramabi. Inama nshingamateka yarakoranye irongowe n'umukuru wayo Geraze Daniel Ndabirabe kuri uyu wa kane igenekerezo ya 27 ndamukiza mu Kigobe, aho yize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'ishira hamwe ryo gutumatumana kw'amakuru mu ishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Mu ntumbero yo gukomeza indero y'ugwaruka rw'i Burundi n'imico n'akaranga, indirimbo zigera kuri 33 zarahagaritswe kuvuzwa ku masamirizi n'imbonesha kure. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'urwego rugenzura ibinyamakuru mu Burundi. Mu kiganiro umukuru w'uko rwego yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uwa mbere igenekerezo ya 25 ndamukiza uyu mwaka. Bakunzi b'insamirizi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Aha niho rero turangirije ano makuru yacu. Kuri mikoma ari kumwe na Alexine Mubona, nayo ku buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Corneille Nimpagaritse. Tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiraniye kuri aya makuru. Mugire ibihe vyiza n'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi.